Imana ushobora byose yagiye era mu ijuru, nyakubahwa muyobozi intwaro n'ubutunzi ishirahamwe Rona, banyakubahwa rongoye amashirahamwe ahiganisha Burundi, banyakubahwa byo mujejwe harimwo hanahana ry'amafaranga mu gisata kuganisha Burundi maze gushika hano, banyakubahwa abakozi ba Rona uri hano, banyakubahwa bamenyesha amakuru mwitavye umwe wese cyubahiro Imana yamuteye kuri uno munsi w'igenekerezo rya 26 Ruheshi mwaka w'2026, ishirahamwe Rona ryaramutse ritunganya ikiganiro n'abamenyesha amakuru ku civugo nyamukuru twese hamwe twiyamirize ibikorwa byo guhiganisha umugisha biteye kubiri n'amategeko azamure ubutunzi bw'igihugu. Dufashe rero kano kanya ngo tubanze tubahe ikaze mu kiganiro ishirahamwe Rona ryifuje kuremesha icivugo bamaze babwira ngaho hejuru. Ico civugo kikaba cahiswemwo kugira ngo tumenyeshe abarundi n'abarundikazi amashirahamwe akorera mu gisata co guhiganisha umugisha ndetse n'abasanzwe bafasha ihanahana ry'amafaranga abo twita remezo de paiement akoreshwa muri ico gisata, ko uruhara rwabo umwe mu vyajejwe ari ntangere kugira ngo turwanye ivyo bikorwa vyo mu kinywabi, gutyo bikorwe hisunzwe amategeko, inasahirize ubutunzi bw'igihugu nk'uko bitegekanwa n'amategeko. Ni mu gihe hamaze iminsi hibonekeza ibikorwa bitisunga amategeko, bamwe bakabikora kubera kutamenya, abandi bakabikora nkana ku nyungu zabo bwite. Ivyo bikazana uruhombo rudasanzwe kuri leta, bigahungabanya ubutunzi bw'igihugu, eka mbere bigatera uruhagarara rufatiye ku kudafatwa kumwe kw'isoko ry'imikino yo guhiganisha ico twokwita mu gifaransa concurrence déloyale. Udukundire rero tubashikirize amashirahamwe ndetse n'inkino zo guhiganisha umugisha yemewe n'amategeko kugeza ubu mu gihugu cacu. Amashirahamwe akorera mu gisata co guhiganisha umugisha mu Burundi agabuwe mu mice itatu nyamukuru, dufatiye ku mikino ikinishwa ariyo iyi ikurikira. Umuce wa mbere n'amashirahamwe ahiganisha umugisha biciye ku buhinga ngurukanabumenyi, ico twokwita jeu en ligne. Umuce wa kabiri urikiyemo amashirahamwe ahiganisha umugisha biciye mu matike yo guharura, ico twokwita ticket de grattage, canke biciye mu mikino y'amamashine casino. Umuce wa gatatu n'amashirahamwe canke abantu ku giti cabo batunganya inkino za tombora. Twagire rero tugaruke ku muce umwe w'izo nkino, tubabwire ibikorerwayo, tubabwire amashirahamwe akorerayo, ndetse na bimwe mu bikorwa bigayitse bikorerwayo n'ababikora mu guhungabanya ubutunzi bw'igihugu bifatiye ku gushaka gukora haciye kubiri n'amategeko agenga ico gisata. Umuce wa mbere wiganisha umugisha biciye ku buhinga ngurukanabumenyi jeu en ligne,
Izi nkino ziri ku rugero runini cyane ugereranije n'izindi nkino nk'uko abahiganisha benshi ariko buryo bakoresha mu gukina. Kugeza ubu ngaya amashirahamwe yemewe n'amategeko akorera muri ico gisata c'imikino ku mbuga hahwaniro mu Burundi ko twavuze eje ari. Ayo mashirahamwe nayo naya kurikira: 1xBet, Ubet, Megaloto, 1tbet, Daisybet, Kings, Sigma, Infinity Bet Group. Vuba hazokwiyongerako ayandi mashirahamwe abiri ariyo Fitotech Burundi, Spin Africa ariyo bita Melbet, ziriko zirashigwa mu buhinga bwacu twokwita integration. Hisunzwe rero amategeko y'igihugu agenga ico gisata, nk'itegeko rya hafi nimero 760 akarongo gakitse 540 akarongo gakitse 980 yo kuwa 28 kwezi kwa nzero mwaka 2026 yerekana uburyo amafaranga yegeranywa gisata cyo guhiganisha igisha, hakisungwa integekanyo y'amafaranga leta y'u Burundi ikoresha buri mwaka mu ngingo yaryo y'148 umwaka w'amafaranga wa 2025 shira 2026, bishimikije amasezerano y'ubufatanye hagati ya leta y'u Burundi ihagarariwe n'ishirahamwe RONA n'abikorera utwabo contrat PPP. Umukinyi wese akina mw'izo nkino zo ku mbuga hwaniro ategerezwa guterera ibice 10% y'ipurusande depo, kuvuga by'amafaranga ashizeko yitegurira gukinisha, ndetse n'ibice 10% kuyo akuyeko canke abikuye yatsindiye. Ishirahamwe naryo rigaheza rigatanga ubwayo ibice 10% ku nyungu baronse bihariwe ibikorwa by'iterambere, contribution aux activités socio-économiques. Ayo mafaranga yose yegeranirizwa mashirahamwe bene gukina barimwo, agaheza agatangwa buri kwezi muri RONA, nayo yisunze itegeko igashikana ikigega c'igihugu ibice byategekanijwe. Biragaragara mw'ino misi ko hariho amashirahamwe yaba mu yasanzwe yemerewe imbere y'amategeko, yaba ayakorera mu binwabi, ariko ahamagarira abakinyi kubahurumbira kugira ngo bakine ariko atakori batanze. Uruhombo kuri RONA ndetse no kuri leta rukaba rwinjiye. Mu gihe kandi bizwi neza ko ihanahana ry'amafaranga kuri izo nkino ribera mu mashirahamwe yabigenewe maison de paiement, ariko haribonekeza abaja bo mw'ibarabara les agents ambira bariko barakora ibikorwa by'ayo mashirahamwe inyegero, gutyo bigatuma RONA idashobora kubona ibiharuro byose by'amafaranga yaciye muri ico gisata, le dépôt canke yabikuwe les retraits. Mu gihe c'isuzuma rya buri munsi kugira ngo haboneke amafaranga azotangwa ku kwezi hisunzwe amategeko. Hari n'amashirahamwe amaze iminsi arungika abantu bayo igihugu hagati kuyamenyekanisha,
ariko twasanze by'ukuri hari byinyegeje inyuma, naco gituma Rona yafashe ingingo ko ata muntu n'umwe arekuriwe kuja kwamamaza ishirahamwe rihiganisha umugisha atabifitiye uruhusha yahawe na Rona. Kuri ubwo rero ishirahamwe Rona rirateye akamo abantu cankwe ibisata bikurikira. Ubwa mbere, abakinyi bose bariko barondera iyo baja gukinira babanje kutariha ikori ry'ibice 10 ku madepo n'ibice 10 ku marotre, kuvavanura n'iyo ngendo igayitse, kuko uzofatwa azohanwa bimwe biboneka n'icaha co guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Abaja bariko bakorera mu gihugu hagati bafasha abakinyi kubakirira amafaranga no kuyabaha mu kubafasha gukina canke kubikura batarishe ikori, abobo ivyabo biratomoye, uzofatwa azobihanirwa n'amategeko gatwe kiwe ubwa mbere. Aha kandi abo oye bomenya ko tumaze kuronka urutonde rutari ruto rwabo, tubamenyesha ko aho bari hose bokwitegura kuba ivyabo bigiye kuja ahagaragara. Iruhande rero yuko umwaja ubwiwe azohanwa ku gatwe kiwe, na sosiyete bizogaragara ko ariko arakorera yamutumye nayo nyene nizosigara inyuma.